Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusange urugendo rugenda mu ijuru, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristu. Tugire Kristu, turabandanya gusabikanya ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu gitabo cy'ibyakozwe n'abatumwa, ku kigabane cyaho cya 27 kuva ku karongo k'icenda kugeza ku ka 12. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo Pawulo bamushira mu bwato buja i Roma. Twari twahabaye kera, kandi kuguma tugendera mu kiyaga byari bitanguye kutugumira, kuko n'umunsi wo kwisonzesha w'abayuda wari warenze. Niho rero Pawulo yatangura kubagabisha ati, bagenzi, ndabona ko muri uru rugendo atari ibintu n'ubwato gusa biza gushikirwa n'amakuba tugahomba byinshi, ahubwo n'ubuzima bwacu buraza kwasigara. Mugabo nyamukuru w'umugwi w'abasirikari 100 yizigira uwatwara ubwo na nyene bwo kuruta ibyavugwa na Pawulo. Iryo jabukiro ry'amato ryari ribi, nta wari kuhaguma mu rushana. Nico gituma benshi bashimye kuhava bibandaniriza i Fenisi, aho ubwato bwajabukira muri Kereti, hatumbereye mu bumanuko bushira uburengero no mu buraruko bushira uburengero kugira ngo bahamare igihe c'urushana. Bene wacu muri Yesu Kristu, iri ni ijambo ry'Imana, dushima Imana. Abana b'Imana rero turacyabandanya kuri iki kigabane cya 27. Ubushize twahagarikiye ku karongo k'umunani, reka tukagaruke ko duce tubandanya kavuga ngo turaharenganye bitugoye, duserukira ahantu yitwa ibivuko nyabyo hafi y'igisagara Lasaya. Rero twabonye ingene ubwato bageze ahantu bagahindura ubwato, n'ubundi bikagorana, bikaguma bigorana, imiyaga ari myinshi. Noneho bakatwereka aho bari bageze Lasaya. None rero reka tubandanye ku 9 avuga ngo twari twahabaye kera. Ubwo bari bahamaze umwanya munini, kandi kuguma tugendera mu kiyaga byari bitanguye kutugumira. Aho hantu rero Lasaya bari bahabaye kera, bari bahamaze umwanya, bakumbure batararonka ubundi bwato, kandi kuguma ngo bagendera mu bwato bari bamaze kuruha. Abana b'Imana, kwicara mu bwato ukaguma ugenda bukira bugaca uraruha, no kugendera mu ndege ukagenda bukakwirira ko canke kumara, kuko hari indege ushobora kumaramwo amasaha arenga 10 wicaye gusa uri kurabandanya. Mu by'ukuri biraruhisha kugendera mu ndege. Jewe iyo ndiko ndategura kuja mu muhira, ndiko ndavye Burundi, banumva ukuntu nzicara mu ndege umwanya munini, amaguru arabyimba, wumva nturonke n'ingene uryama, waryamanye ukababwihengeke nyene. Rumva rero nabo byari bibagumiye, byari bitaboroheye, kuko n'umunsi wo kwisonzesha w'abayuda wari warenze. Ngo n'umunsi wo kwisonzesha w'abayuda wari warenze. Ubwo rero urumva abayuda bari muri ubwo bwato nabo bagomba kwisonzesha, ariko ngo umunsi wari warenze, kuko burya kwisonzesha hariho imiziro, hariho abo bikenewe ko bisonzesha by'ukuri.
nk'abantu bafise ibintu by'indwara ntibakeneye kwisonzesha, abantu bari ku rugendo rurerure n'iki ibintu nk'ibyo. Niho rero Pawulo yatangura kubagabisha ati, ubwo reka twumvigane Pawulo ngo yaratanguye kubagabisha, sinzi ibyo yadukanye, ariko ubwo nyene hari igihe dusanga ari byiza canke bibi. Akarongo ka 10 kavuga ngo, bagenzi ndabona ko muri uru rugendo atari ibintu n'ubwato gusa bizagushikirwa n'amakuba, tugahomba byinshi, ahubwo n'ubuzima bwacu buraza kuhasigara. Imana yo mwijuru dutabare cyane. Aya makuru rero Pawulo yarazanye, urumva ntiyahumuriza abo bagenzi canke abo bapfungwa canke banye n'ubwato. Avuze ati, bagenzi muri uru rugendo ndabona ko atari ubwato gusa buza kuhasigara canke ibyo dufise biza guhura n'ingorane. Ati no muri twebwe ndabona tuhava duhasiga gatwe. Pawulo rero yarabibona, kandi Pawulo yaganira n'Imana. Yezu yaramufise ku mugambi, aho hose yari kumwe na Yezu. Rero arababwira ati, nyamara burya turi mu ngorane, inge twumve ingene bagenzi be boba baravyakiriye. Mugabo nyamukuru w'umugwi w'abasirikari 100 yizigira utwara ubwo na nyene bwo kuruta ibyavugwa na Pawulo. Mana yo mwijuru dutabare cyane. Ngo mugabo umuntu yatwara umutware w'abo basirikari 100 ngo ntiyemera ibyo Pawulo avuga, ntiyizigira Pawulo, ngo yizera ubutwara, nubwo handitse ubwo bwato, yizigira umupilote w'ubwo. Mbega umupilote n'utwara indege, umushoferi w'ubwato, umushoferi n'utwara imodoka. Sinzi rero umuntu atwara ubwato, umusoza, haleluya, amen, umusoza w'ubwato, utwara ubwato cyangwa umusoza w'ubwato, ngo ntiyizigira ibyo Pawulo avuga, we yizigira umusoza, akizigira na nyene ubwato barimo, uwo bari bakotesheje canke nyene ubwato. Uwo mukuru w'abasirikare yumva ati, umusoza ndamwizeye, azi gusoza, azi gutwara ubwato nta ngorane, na nyene ubwato ndamwizeye, ubwato bwiwe burakomeye bumeze neza. Nicyo gituma abana b'Imana iyi nyigisho n'ubwiruko irimo inyigisho nyinshi. Ibi bintu byashikiye Pawulo birimo inyigisho, kubera kirazira kwizigira umuntu uwo ari we wese, mumwizigire nk'uko umenga ni we ari Imana yawe cyangwa ari we kwanza ikigirwamana cyawe. Kuko abantu benshi ngaha mu isi twizigira abatugirira neza, twizigira abaduha ibintu, twizigira ntiduhanga amaso Imana. Uyu mukuru w'abasirikare yizigiye nyene ubwato, yumva ko ubwato bwiwe bukomeye atacyo guhungabanya, ariko no, ntiyigeze yumva yuko ibyo Pawulo avugayo ko barukuru, kandi Pawulo yari mu muntu w'Imana. Rero kwizigira abantu canke ibintu, imbere ya byose twizigira Imana. Uyu mukuru w'abasirikare n'amaburiburi yari kuvuga ati, nkonoroye nyene twaciye muri Lisiya, nyene aho twagiye turaca hose muri Pafiriya n'ahandi, ati nkabona ingene ubwato byagiye biba, ni mu gihe cy'urushana, ni mu muyaga mwinshi. Nyamara reka nifatikanye na Pawulo, nawe ndamwumvirize, ahubwo dusenge turabe twokora iki kugira turengane tuze dushika amahoro. Ariko we yizera nyene ubwato, yongera yizera umushoferi. Hejuru y'ibyo rero ntitukizere abana b'abantu.
hariho ibintu byo kwizera tukageuza mu by'ukuri kwizerana njye umuntu nkunda kwizera abantu umuntu ashobora kumbwira nkopesha amafaranga nzoya gusubiza impiki nkunda kwizera mu mwaka uheze narizeye umuntu w'umurundi bana b'Imana w'umurundi mwene wacu nyumva ko ari umuntu w'umurundi atompemukira ndamukubita amafaranga ngo ashirira ku bigega by'amazi hano ku nzu kugira nze ndavomera amagadeni kubera kuvomeza amazi yo mu nzu bituma haza fagitire canke bire nini ndamwizera yicishije bugufi yaza muhira tukamufata neza kumbe simeye ko ari njyajya kweri umurundi nigeze kuba ahantu ndashikiye nawe ari hafi yaho aribo bantu ba mbere mu barundi nari natanguye kubona ariko arambeshabesha ndamukubita 2500 yo ngaha abana b'Imana abari menshi cyane ariko ngo bazo ariko arampemukira rero nyamuha nizeye ko atompemukira ntitwandikiranira kandi naho twari kwandikiranira byose kimwe kuko n'ubu ngiye kumurega naragiye kubivuga muri polisi ariko ibintu byo ngana byo biragoye amaherezo mbona ngo masenga Imana nti kubyihanganira amaherezo ndabona nzonaheba kuko kuzana jemba giranja kuri polisi bambwira jaha imaze no kundambira ibintu byino bigenda byitonze kuko ibyemezo byo ntiyoyahakana ndabifise kandi ntazi ko fise n'ibyagiritse byo mwagiritse azi ko yatwaye ko nyene no kuri polisi baramurondeye arabemerera ngo azoyampa ngo agiye kuzana ngo ibyo bigega nyene ariko ndashimira Imana naragerageje ubundi buryo nararose ibindi ariko kubera kwizera ibaze rero ndamwizera kuko ari umurundi ndamwizera kuko ari n'umurundi tuvuga ururimi rumwe jewe rero ibintu bimbako ndinzemo amahera umuntu twara abagenzi duca tunankana naho atobwo wewe twari ko narinzi ko agiye kunkorera akazi ndinzemo amahera umuntu haba no ngaha jende umutayeri nahora ndi umutayeri ndoda abantu bakaza bagatora n'ibitenge mu by'ukuri kudoda nabihebye kubera abantu nk'abadodera nzi kudoda impuzu neza nk'abadodera bamwe rero hari abantu muri Afrika bahora bandungikira ibitenge ndabadandarize abantu bakaza bagatora muri ibyo bitenge nk'abadodera rero niko nadoda ujya muriro kubera imashini nkoresha bari zijya zo kumumene no kugorora n'ipasi impuzu kugira zigende neza ibyo byose bitwara umuriro nkaza nsanga rero naho ndihi fagitire y'ijana icyo gihe amafagitire ntiyari bwaduge sana nkasanga niko ndariha iyi fagitire y'105 mugabo umuntu agatora impuzu ntakuriye Imana nubu hari umuntu yanzurumye 1500 kandi iyo duhuye arambira ngo sorry ngurumva ngo yo ariko ibintu nk'ibyo nkizera ati aba bantu bazompa amahera benshi nabadodera ku buntu nabadodera ku mafaranga kandi make mugabo benshi baranzurumye ndabye mbona nzohava mbura abagenzi ibintu byo kudoda ndabiheba pe ndabiheba abantu bakanyinginga tudodere tugire no kandi ubwa mbere narinzi kuntu ndoda bakampa amahera mbere canke abazanye ibitenge narabironka amahera ariko nyuma nkizera abantu ngo ngirira n'ukuri ngo reka ndayitware nzoguha akampa nka 50 tijana n'itanu nzoyaguha ubundi munsi ya namudodeye nkazinga ibintu nk'ibyo rero nibindi kandi mu Burundi narungitse y'amahera menshi nizerana n'abantu twara abagenzi ngo tuzogira ngo turiko turagira ama business baranzurumye n'amatelefone baca barugara rero nibyo byitwa kwizera canke rero tugaruke mu yindi mvugo kwizera abantu babahanuzi
umuntu ngo nk'ubundaji wawe ndaguhanuriye ngo Imana ngo yanyeretse ibi n'ibi kuri wewe ngo ariko mu imbere yuko bisohoka mpamahera gira ukucane se nkaba no guhanurira n'ukuri mugabo nyumuka gumuza urandondera bigatuma unanyegereza ukazurampa amafaranga kugira wumve icyo Imana ikuvugako. Oya reka gukurikirana umuhanuzi ngo mujya arampanuriye biraba ureka ngende n'ubundi ndamubwira azarasengera afashe mu buryo bucanke buriya no, kubera abana b'Imana nta muntu n'umwe Imana idakunda. Uko Imana yiyereka urumva gusa Imana ibikora mu buryo bwayo nk'uko ishaka, ariko wumve ko kuba Jezipora Imana yonyiyereka tukaganira canke Yezu yamanganiriza tukavugana tukambwira ati ubutumwa buhe naka suko uca wumva ko jewe ndi mutoni ku Mana gusumba wewe no, nuko Yezu yashatse aka kazi ndagakore, ariko nawe afise ibindi aguhishiye agufitiye canke se ufise izindi ngabirano zawe. Rero ntukiyumve ngo jewe mu Imana ntinyumva ngo je Imana ntinkunda nka naka. Oya nawe Imana bana b'Imana nawe Imana iragukunda. Tekereza usenge uce bugufi ugendere mu nzira nziza Imana ishaka, ahasigaye ukugira neza ko Imana izozura kubona. Haleluya amen. Rero uyu mukuru w'umugwi w'abasirikare ntiyizera ibyo Pawulo avuze, yizera umushoferi umusoza, yongera yizera nyene ubwato ko ubwato bukomeye atangorane canke umushoferi yize azi gutwara indege neza, azi gutwara ubwato neza. Murantunga aha, reka tubandanye. Na nyene bwo kuruta ibyavugwa na Pawulo 12 haravuga ngo iryo jabukiro ry'amato ryari ribi, nta wari kuhaguma mu rushana. Noneho ngo iryo jabukiro ry'amato ryari ribi ngo nta wari kuhaguma mu rushana, nico gituma benshi bashimye kuhava bibandaniriza i Fenesi, aho ubwato bwajabukira muri Kereti hatumbereye mu bumanuko bushira uburengero no mu buraruko bushira uburengero kugira ngo bahamare igihe cy'urushana. Aha bana b'Imana ngo iryo jabukiro rero ryari ribi, ngo hari ahantu habi hagoye. Benshi ngo bari barahavuye bigira za Kereti, bigira baja handi kubera hari ahantu huzura canke no muruzi hari ahantu usanga bavuga ngo hajya hari ibengane haratwara, hajya ntawoza kuhambukira. Rero iryo jabukiro ngo ryari ribi, rero ngo baca bagerageza kugira barabe ingene bogenda handi hantu bashobora kumara igihe cy'urushana, ko hari mu mvura nyinshi, bahamara igihe kugira urushana ruze rubanze rucurehe hazici urushana ruhere haze igihe kiza babone kuzobandanya urugendo. Rero mu iryo jabukiro ryari ribi, ariko nubwo tuzoca tubandanya aho tubona ngo inkurumba y'ikiyaga tuzobandanya, ariko reka dusubiremo n'ubundi 12. Iryo jabukiro ry'amato ryari ribi, nta wari kuhaguma mu rushana, nico gituma benshi bashimye kuhava. Urumva ko benshi bashimye kuhava bibandaniriza i Fenisi, baca bigira muri Fenisi, aho ubwato bwajabukira muri Kereti. Aho ubwato bwajabukira ahantu muri Kereti niho kumbure hatari bisebuze, hatari n'urushana, hatari habi.
hatumbereye mu bumanuko bushira uburengero no mu buraruko bushira uburengero buraruko bushira uburengero kugira ngo bahamare igihe c'urushana. Ubwo rero bagomba kuja ahantu muri Kereti kugira barabe ko bohamara urushana, ariko nyimba koko barashitse amahoro, nyimba byagenze gute tuzobibona mu nyigisho izokurikira. Umukama Imana bahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Turagusenga Yezu, turakuninahaza.